Yes, nuko bimeze Kiginga zofata urugendo ku munsi wa kabiri nkuko amakuru dufise abitubwira. Tugerageze kumurondera ku murongo wa telefone mugenzi Alfred Oban Kigingi nyuma yo kumwakira ku murongo wa telefone cha turondera cha twakira Mr Champagne canke wesho la force qui force toutes les forces qui ne sont pas force. Yakoze video ya 10 millions. Yes, mugenzi Alfred Oban ari ku murongo wa telefone agiye gukora tour ku mugabane wa Amerika neza na neza mu gihugu ca Canada niho agiye kuza. Amakuru dufise nuko ku munsi wa kabiri ari azofata rutemikirere. Ni mugenzi Alfred Oban Kigingi yararutse ku mugabane wa Burayi. Turi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Mwiriwe neza Kigingi? Mwiriwe. Mumeze neza? Yego ni impori sana. Turashima Imana. Ndi kumwe na Nikita Israel na Hassan bandamukiriza. Yego bose yambu. Yambu cyane. Amahoro papa ino. Ni sawa papa lo. Yes, namara. Ngo nuze Regis na Sonia. Mugiose. Ngo Manuelina, Marina mu Kirundi ni gute? Marina? Nuko nyene nigihinduka. Bari bavuze ngo ni Manuelina. Ibande babivuze ko babivuze. Manueline. Kwa kabiri witeguye gute Mr Kigingi kwerekeza hariya Canada? Bana birakomeye kabisa. Nahantu ngiye nijyambere mgiye hakanye gose. Urumva rero no kwitegura nyene urumva muri byose urabyumva nawe ubabwira ngo nizikoti. Allo? Oui, turakumva. Yego, tuko turitegura rero rugendo urazi ko rugendo rurerure rutandukanye n'izindi nari maze kugira. Yego ari kurumva no. Yego no kwitegura nyene no gutegura nivyo gusiga muhira. Ni byinshi urumva ne hatari amata ya bebe n'ibindi. Nkuko bari kuravyumva Kigingi tuko turavuga kubijanye n'ingendo aba artiste bamaze iminsi bakora. Twaravuze muri iyi minsi kubijanye n'ama management ukuntu usanga umuririmbyi agiye wenyene akabaho ibintu bamunyuzura ibintu bamuzuruma ugasanga hariho ingorane zishika kenshi cyane iyo amutwaye mu gihugu atasanzwe amenyereye atamuntu aziyo agiye kumara igihe gito arashitseyo contrat ziwe zirahindaguritse. Wewe uramaze kugira experience uramaze kuja gukora ibiteramo ku mugabane wa Burayi. Uyu munsi uruje mu bindi bihugu byo kuyundi mugabane. Wewe nka experience umaze kuronka canke nk'ikintu uhanura abandi ba artiste ni nk'ikihe canke ico wize ubu unyuvuga uti nukuri kose jewe ikinye nico bakikinshikira canke ikinye ndazi ngene noki bivanye nuko nagitsiyemwo ni nk'ibiki. Yego bo jewe nkuko namaze kubivuga ndamaze kugenda hanze ndamaze kubona uko ngene bimeze ndamaze gukorera muri salle ni ndamaze gukorera salle nto ndamaze gukorana n'abantu bari serieux ndamaze gukorana n'abantu bari moins serieux no kuvuga nkuko bamwe barabivuga ayo mahanga no kurepa yuko twese tuzoronka amasare twuzuza abantu ibihumba amajana kubera karabivuga sivyo kugira uronke sare wuzuze sare bisaba yuko umaze kugira aho ugeze hanini hanyuma abantu badutumira jewe nuko ndabivuga nivyo nagiye nkorera ko ubuye urabanza ukabaza uwo muntu agutumiye wari urabona yuko ubuye abantu bariko baragenda hari abantu bagiye bavuye mu Burundi muri bibiri hari abantu bavuye ngaha muri Nonantuwa hari abantu bavuye ngaha bivana n'amaperiode twagiye turaca musi abo bantu bose baba bafise abo bagiye bajanye babazi ubuzima kuko après tout baramenyana n'amahanga abantu baramenyana. Yego barusanga rero umuntu araguhamagaye bisaba budget ibi bintu byo gutegura ama evenement ibintu bisaba budget kuko bidusaba budget ngaha nubwo uronka sponsor gute ari numvise ujya mu tipa kavuga ivyo ama sponsor ariko ubu nubwo uronka sponsor gute ngaha ibujumbura hari amahera utegeza kwinjectamwo uvuga uti aya mafaranga arakuvamo tu mucizere y'ukwazi rero ukajusanga rero uragiye hariya uwo mutipe ni wabajije ugashika hariya mutipa akagufata kwavyumva nyine ku buryo afise urumva ico ni kimwe ukajusanga rero alafa arakwegerera kubarira ati ndiriza
wavyiboneye nawe sibyo wavyiboneye pourtant we ntacu utakoze wakoze ama video ngayo guhamagarira abantu washitse ari ugakora ama video ibintu byose ariko ugasanga hari ikintu kimwe utaba wewe uba muri rero utazi akarorero nk'akaye ushobora kugenda hari ugasanga ugiye mu minsi mibi ugiye muri periode y'imbeho abantu nibasohoka ibyo ni erreur yandi ya promoter umuntu yabateguye igiteramo ko ni wategerezwa kumenya ati muri kino gihe abantu barafise amafaranga abarundi bangana gutya dufise community ingana gutya nga sivyo were mugapatana amafaranga wamara kugera hariya akaca gutwara mu kantu kari munsi ya Kristal rona Kristal igiye munsi hari ibintu numvise nashaka gusubiramo numvise mwariko muravuga ariko aho henshi mu Bubiligi ndahazi hari ahantu bon reka ntacu umuntu wese agona experience rero ikintu kimwe jewe nuko umuntu yoza arabaza umuntu akazarabaza ati ibintu bimeze gute hari abantu badutwara hariya bakatudandaza no kuvuga yuko jewe nikita ndagukuye Bujumbura ndagushikanye mu Bubiligi maze gushikana mu Bubiligi cyangwa mu Faransa aca mvuga nti umviriza ntankura gutelefona abantu bari muri Sweden abantu bari muri he umviriza dukorane rasta ayi wanje nanga aca mu commissioner bavyumva niko bimeze aca mu commissioner ugasanga wewe wanashaka ugasanga kenshi hariho n'igihe bishika ntiyagire na billet d'avion ari uyo muntu kenshi yari mu commissioner nta nyungu nyinshi abishiramo ugahuraye nasigara haraba ivyo ahurara kungene wideplace kubarira ati jewe ndamurungitse hariya bazomumenya uravyumva kuko abo bantu nabo baba bavuga bati tuzomuha amafaranga dufata 2,000 cyangwa 3,000 by'amayero we kugushiramo we twaguhaye iwiwe twaguhaye iwawe ufata indege uri wenyene ugashika ahantu nuzogutegera kumva ni ibintu bitoroshe cyane kuko dufise community ntoyi muri ivyo bihugu vya Burayi uburyo rero usanga ari risk cyane ni risk rero kugira ibintu bigende neza nibaza yuko umuntu yobanza kumenya umutwe hanyuma akamenya nubwo bitoroshe ari byo bamwe bavuga ati amafaranga yuko igice bogisiga ngahi Burundi uravyumva hanyuma ivyo byose ni ibintu byo bifasha umu artiste ashoboye gusigarana amahera ngaha akagenda avuga ati jewe ayasigaye niyo ngiye gutora no community ni ntoyi hanyuma amariske nko wabivuze ni benshi abarundi baragoye kuko urumva hari abarundi baba bashaka kubizamo ariko akubarira ati mfise abana ntabayaya bahari ugabo ni waza wenyene ariko umutipe mu gutegura bavuga ngo bana ngo dufise community yaba ngo udapre sondage ko president wa community wacu yaratubwiye ko ngo twatubwira ku bantu 2,000 ngo nuko turonse 600 me abo bantu 2,000 bakora ama shift y'ijoro hari abafise abana hariho umwe azana umugore aza umugabo agasigarana abana ugasanga uronse abantu 200 maze kuronka abantu 200 ayo masare bavuze arazi umu artiste uzomuri hiki urabyumva nihajya rero bacasigaho ngo wavyiboneye amatata gahera ngaho ugasanga ni bibazo cyane nyama concert atangura saa 9 saa 10 z'ijoro saa 9 na saa 10 kubera iki byamunaniye umu artiste nawe yamaze kubera agira abagenzi bamaze kumbwira ati ntuze my friend turi bande muri sare none umutipe ukamara abanza guhayi wawe urabyumva nivyo ariko ivyo nitwo bifatira ko hari ibiteramo tumaze gukora tumaze gukora abantu bakaza vraiment byateguwe neza biri bien pensé hanyuma iyo note ya ukayiha jewe vraiment sinovuga ngo ahantu hose nagiye ni bibi kandi sinavyiza ariko nivyo ifoko tuvyiga narabivuze jewe igihe nava hanze ndavuga nti tuze turaraba abazogenda muri muze murabaza musaba abagenzi musaba ki ati umuntu mwumva ari serio bimeze gutya ibaza yuko ari uko jewe ubwanje rero ndabifuriza bose kuzoronka kandi ndazi ko bizogenda neza ndabifuriza yuko bose botahana vraiment ikintu bazaniye umuryango ku munsi wa kabiri urafata rutemikirere wakarere wagapanze uzogaruka ryari sho ni ryari jewe ngiye kumara iminsi 48 mu gihugu ca Canada nzokora igiteramo ca mbere nzova nga mardi nkora igiteramo ca mbere 21 hanyuma ikindi ndagikore weekend ikurikira Montreal aho hitezwe abarundi benshi cyane gose na Ottawa ari biro abarundi benshi cyane gose Edmonton si benshi ariko naho nyine barahari kuko harabazova mu mareta yandi yegereye mu zindi ntara zegereye ariko concentration ni ya igiteramo iri Montreal na ntuze na Ottawa kungene bipanze rero jewe mfise umuntu aserukira hariya iwe araba byose akordona aho nshikira kungene nakigwa byose hanyuma nawe nyene kubera ba muri ville imwe hariya bariyunga nivyo ariko baravuga ati
ngeze Gitega sinshobora gukora ntari kumwe na Naga ngeze Bujumbura reka ndondere ya mikro bandi bamfashe